bakunzi bo kukayi, hari abantu benshi bibaza yuko ubuzima bwiza ari kuronka ibifaranga, ari kugira gutse, ariko nubwo byo byose ari vyiza, ubuzima bwiza bujana n'amagara meza, kuko udafise amagara meza ivyo boguha byose naco byo babikumariye. Amagara meza nayo akabajanye no gufungura neza. Uno musi rero gufungura neza, twovuga ngo gufungura neza niki? Uwo muntu muhejeje kubona, murabona ko umengo arahazi. Mbega vy'ukuri yoba ariye neza? Mbega vy'ukuri imfungurwa ahejeje gukora yoba hari ico ije kumumarira mu mubiri wiwe? Mbega iyo fungurwa mubona yuko ariyo yokwama afungura? Bakunzi bo kukayi, nico gituma twabazaniye umuhinga n'uwanonosoye ibijanye n'ifunguro nziza ku buzima. Ego akaza kutuganira imfungurwa nziza umuntu ashobora gufungura igatuma abaho neza akagira n'amagara meza. Kaze mu kiganiro cyacu kukayi. Kaze mu kiganiro cyacu kukayi muri studio ya Pam Channel TV, muri kumwe na Pamela Ihanirakoze aka Pamela Blessing aka Shakunyita dushaka a condition ko riba rya top. Abakunzi ba Pam Channel TV, turi hano Digado mu kiganiro cyanyu mukunda cyane, ku kiganiro cyacu kukayi. Uno musi rero tugasangira nande abantu benshi bari bansabye ko no bahamagarira ujeje ivyo gufungura, uvuga ku bijanye no gufungura, uwo dusanzwe twita umunutritioniste. Atinde umunutritioniste. Rero benshi bari banyandikiye mu commentaire, bari banyandikiye muri ma message ati wo duhamagarira umaze iminsi agira ibiganiro bitandukanye bijanye no gufungura. Uwo nawe akabarinde bacha naramurondeye, naramutigisi. Ni Benie Blandine DUSABE. Reka tumwakire. Benie Blandine DUSABE, kaze. Murakoze cyane. Nitwa Benie Blandine DUSABE, nkaba ndi umunutritioniste nkuko mwabivuze, nkaba ndi umuhinga yize ibijanye n'ivyo gufungura, nkaba ndayifitiye impamya bushobozi, nkaba narize nutrition humaine mu gihugu kibanyu c'u Rwanda i Butare muri Catholic University of Rwanda. Nkaba kandi nsanzwe ndi manager of Eden Healthy Foods. Nkuwize ibijanye no gufungura, kubera iki wacaguye kwiga ibintu nk'ivyo? Kuva mu mwaka w'10 namye mfise indoto yuko nzofasha abantu batandukanye mu by'ubuzima bwabo, ariko ntakoresheje des produits chimiques, ariko nkoresheje ibintu biri naturel. Rero maze guheraheza amashure yisumbuye secondaire, niho nashoboye kwiyorienta muri nutrition, aho nshobora gufasha ubuzima bw'abantu benshi nkoresheje ivyo gufungura kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza. Wow! Abakunzi bakayi rero mwumvise Benie Blandine DUSABE wariwe ivyo yize hama n'igituma yashimiye ivyo. Ubu rero ngira tugende direct kubijanye rero n'ivyo gufungura. Benie Blandine, iyo tuvuze gufungura neza, ndumva ko umengo birafise isano n'ubuzima bwiza. Mbega ubuzima bwiza ni iki kuri wewe? Ubuzima bwiza nukugira amagara meza. Kubera ko ntiwogira ubuzima bwiza uri magoyagi nubwo butunze ufise ibintu byose, nta buzima bwiza burya ubufise dafise amagara meza. Kandi aya magara meza nayo akabashoboka iyo wafunguye neza. Ukiri ngaho rero shaka rero utangure utubwire gufungura neza bisigura iki? Gufungura neza bisaba iki? Gufungura neza sukurya, ahubwo gufungura neza nukumenya, bitangurirwa n'ubumenyi. Kumenya ivyiza umuntu akwiye gufungura bikamuzanira bwa buzima bwiza, no kumenya ibibi umuntu akwiye kureka kugira ngo ntagire bwa buzima bubi. Rero urumva ko ari nico bita connaissance, ariko ni bwa bumenyi bugiye kuba pratique umuntu agiye gukoresha. Kandi uwo muntu akamenya gufungura ibikwiye, bisanura ngo ni quantité ibikwiye kandi mu mwanya mwiza, si umwanya wose wo kubifunguramo. Umaze kubimenya iyo quantité, ni byiza ko ubirya mu mwanya ukwiye. Ico nico twokwita gufungura neza. Ukiri ngaho nyene
urabona ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura abantu hazinduka biruka bagenda kurondera nk'ubuzima niki, ugasanga umuntu apfuye ivyo ahitanya afunguye niki, uhere ngaho nyene kugira ngo umuntu vyitwe ko yafunguye neza, yofungura neza gute, uhere mu gatondo. Murakoze, kubera ko mu gitondo umuntu ni havyuka bagiye ku kazi n'ibindi bitandukanye, kugira ngo umuntu ashobore gufungura neza umunsi wose, hariho akaregle bita RPP, roi, prince, pauvre. Wow. Iyo umuntu akivyuka, gasubiremwo ako kantu. RPP, roi, prince, pauvre. Umva niko ari RPP. Iyo umuntu akivyuka mu gitondo acikangura, ni vyiza imbere yo kuja muri douche kubanza gutangwira kukunywa amazi, ukanywa nibura inusu y'amazi, de préférence iba eau tiède, amazi y'akazuyazi, ukabanza ukayanwa imbere yuko uja muri douche. Uko ubugiye koza inyuma, ariko ifo kubanza kanza koza imbere mu mubiri, hamwe wari uryamye imitsi kamera nk'iyikanguka mu mubiri wose ukawoza, ukabona kuja muri douche. Kwa maze kubigira akamenyero bakabigerageza, barumva yuko no mu mubiri bacamererwa neza, bagashobora no kuja kuri toilette gusohora imicafu yabarayemwo, kandi wirirwa umeze neza. Iyo rero umaze kuva muri douche nka après 30 minutes, niho ucutangura gupratika ya règle nababwira ya RPP, ya roi, prince, pauvre. Mu gitondo nukufungura nk'umuhwa. Ku meza y'umuhwa haba hari ivyo kurya hafi vy'amoko yose, umuntu aritorera kandi aricagurira. En fait hariho terme abantu twize mu ishuri yitwa ngo petit déjeuner, ukamengo petit déjeuner ni vyo kurya vyo mu gitondo. Alors mu gitondo niho umuntu aba agiye kudepensa energie. Mu gitondo ni umuntu ni kurya nk'umwami, nk'umuhwa, akarya kandi agafungura agahaga. Ariko umuntu akabanza kumenya ngo nubwo ngiye gufungura ngo mpage ngiye kudepensa energie, n'ubwoko ubuhe bwa energie ngiye kudepensa, ni energie physique canke ni energie yo mu mutwe, yo mu bwonko. Rero kuce tuja kuri abantu nko bakoresha, nko bakora nko ma bureau, bama kuma ordinateur, bamwe batanga ama projet, bapanga akazi, bategetswe organiza abakozi. Urumva ko akoresha ubwonko cyane kuruta wa muntu abazindutse abagiye guterura ibintu, amakazi ye, amabuye n'ibindi bitandukanye. Uwo muntu bose nubwo barabahwa ku meza yabo, ariko bafungura ibitandukanye. Umuntu arashaka kuca nibaza ati je ko nkora muri bureau, mbega ivyo bitandukanye ushobora kurya ni nk'ibiye. Ugiye gukoresha ubwonko cyane, ubukeneye vitamine z'ubwoko bwa B kugira ngo zizofashe bwa bwonko bwawe. Ukiri ngaho nyene Benie, mwavuze yuko umuntu atangura, kubera twese usanga uvyuka ati reka ntangure nje koga fata kadushe, ariko wowe uduhanuye nk'umuntu yize ivyo gufungura bifitiyemwo ubuhinga, watubwiye ati banza woze indani. Ego hoho nk'abantu usanga kubera ico kintu n'ikintu usanga benshi batazi, ugasanga hari uguca kubwira kubera nanje ndavyibuka nk'ibitangura naca ngira iseseme nk'abantu hoho nk'umuntu nk'uwo agitangura vyogora muri ayo mazi nta kantu yoshiramwo. Ukiri ngaho tuvuge ku vy'amazi. Murakoze cyane vy'ukuri, niyo mpamvu navuze ngo ukivyuka wa mwanya wo kuja muri douche, isanura ngo iyo wanyoye amazi urindira iminota 30 mbere yo gufungura. Kiretse yari eau tiède urashobora kurindira même 15 minutes ugashobora guca ufungura. Nayo kubera ko umubiri wacu umeze nka robo, utegetswe kumenyerezwa kandi byose bikora muri habitude. Iyo amazi ugitangura kunywa nko mu gitondo wumvise seme umengo ushaka kudahwa n'ibindi bitandukanye, isanura ngo uyatangura bukebuke, si ibintu cugotomera. Oya, umubiri umenyereza. Hari ubutangura ashiramwe agacitron, agapande k'indimu n'aka cuillère kubuki, ikiko c'ubuki kugira ngo nibura ayanwe imva umenga arasosa. Bukebuke umubiri uramenyera gushika naho igihe utayanyoye ahubwo wumva ari humerewe nabi. Yego. Urumva rero kuri wowe umuntu ahejeje kunywa ayo mazi, ku muntu yumva umengo vyoba bigoye kunywa amazi yo mu gatondo, urumva yuko umuhinga adusuje yuko ushobora gushiramwo akadimu cyangwa ashiramwo akadimu n'ubuki kugira ngo amazi ashobore gupasa. Ikindi naco numvise utubwiye kwimenyereza. Ico ndagitahuye. Hama rero watubwiye distance y'ayo mazi umuntu ahejeje kunywa kivyuka, mbega akamaro kayo mazi kubera hari umuntu ashaka kuyumvira tayo mazi umuntu azinduka yimenamwo ayo mazi yo. Niko cyane. Akamaro rero kayo mazi umuntu abanyoye akivyuka nakahe mu mubiri? Akamaro k'amazi umuntu abanyoye nuko agenda akoza umubiri wose.
amaze koza umubiri wose na ya myanda yaturaramwo. Hari igihe umuntu aba yaryamye yariye umuceri n'ibiharage n'ibindi bitandukanye, bisobanura ngo hamwe byose vyaca ya digestion yose amere nka yoza. Amaze kumera nka yoza bimeze nkaho umengo acaja kwiriga umubiri wose. Umuntu akabaho azatako za constipation ntazaba kigwaye, za ngwara z'umutwe abantu birigwana ntazaba kigwaye. Usanga ngo umubiri wose wirirwa umeze neza, wirirwa usukuye, amaraso abasukutse, ya mafyigo abayirinze za ngwara z'amafyigo zitandukanye, abayirinze vya bigwara yumva umengo ahantu hose aratonekara, haniho n'ibintu by'imigongo usanga bikira. Na wa muntu abagiye gukora kakazi ko mu biro yumva mu bwenge heyutse amerewe neza. Mu yandi majambo ni nka kurya uba nk'ibyatsi biba byumye ubivomereye cyane gose, bica bisubira bikanagutotahara. Ugasanga umuntu arakeye ariko aratwenga, apfa gushavura, aguwe neza. Yego cyane. Yego, kandi ntihenze. Mwatubwiye yuko ku muntu asanzwe afise umubiri umerewe neza ashobora kucaja no kuri toilette gusohora iyo myanda yamurayemwo. Ego. Ikindi naco mwatubwiye yuko gufungura si abantu badakora ibintu bimwe, batofungura ibintu bimwe kuri rya règle ya RPP. Rero mwatubwiye yuko umuntu akoresha amaordinateur, akoresha ubwenge cyane, cyo kimwe n'uterura ibintu, si cyo kimwe n'umuntu azinga ibintu, si cyo kimwe n'umuntu asuguma ibintu. Urumva baratandukanye. Rero nko ku muntu akoresha ordinateur umwanya munini, rego umuntu akoresha ordinateur nico kimwe n'umuntu yirirwa nko ku telefone. Bobo bofungura iki mu gatondo bakivyuka. Ku muntu akora muri biro akoresha cyane amamashini nkuko ubimbajije, abakeneye ivyo kurya bitunze muri vitamine z'ubwoko bwa B. Ivyo kurya rero akaba ari cyane ibinyantete, amacereales, n'ingano, n'ibigori, n'amasaka, n'uburo n'ibindi bitandukanye. Bisobanura ngo arashobora mu gitondo gufungura nk'ubugari bw'ingano, arashobora kuba bamucumbiye nk'ubugari bw'ibigori. Apart y'amacereales kuko bashobora kububwira ari nk'ibigori, ariko kandi bashobora no kumugirira ubuyi, akanywa ubuyi agakoresha n'umukate. Buriya abantu benshi bazinga ubuyi n'ubw'abantu ya ubuyi igikuru nico umuntu aba ari karajya ko byose ni bwa bumenyi, niho two turagira bwa bumenyi bwo gufungura. Rero y'amacereales atunze muri vitamine B, bwa bwonko bwabwirirwa bukora ubuhaye ibintu byiza. Apart y'amacereales urashobora gukoresha même ikijumbu. Abantu benshi bazuye ikijumbu ngo si ciza. Igitabo bita Corsin cyanditswe na Georges Pamplona kiravuga ngo ko umuntu ashobora gufungura ikijumbu mu gitondo akaja ku kazi kandi akirirwa amerewe neza yari ikijumbu mu gitondo. Apart y'ikijumbu urashobora kurya ivyamwa, ugasanga nambu udafite umwanya wo gufungura ko benshi abacerewe, nibura shira muri mixeur yonanasi n'umwembe na avoka, basi unywa gasmuti ugende ku kazi, ariko ugende uriye kandi uhaze. Ego, ntushobora none gufungura ivyamwa bitaciye muri mixeur. Kudafise aka mixeur bien sûr arashobora kwicara akabifungura, ariko akabifungura tuje, ahejeje agashobora kurya ikiko kimwe ce nk'ibiko bibiri vya sesame akigira ku kazi. Ku bantu nabakoresha ivy'inguvu bagiye guterura ivyuma adakoresha n'ubwonko, nawe arashobora kujya nk'umwami nyene, ariko ugasanga bamucumbiye nk'urugari rw'ibigori n'agasosi k'ibiyoba akarya, canke akarya avoka n'ubwo bugari bw'ibigori n'ikaranga, akabona kuja ku kazi kandi akomeye. Ego, bisanura mugabo umwanya mu gitondo akabashyira ko avuye vy'ukuri muhira ariye kandi ahazi. Urahejeje kutubwira ingene umuntu yo kwifata akivyuka. Rero hari abantu usanga atamwanya afise, kaca vumbuka iyo agenda ku kazi. Hamashitse ku kazi akaca heraho agrinyota kugrinyota, ni hahandi yaguma ryagaguza ibintu, agahura n'abazanye na cafe akanwa, akahura n'abazanye ibisuguta akarya, agatuma k'isambusa, akatuma k'amasosiso,
aho nta n'umwanya uhaciye agumajya none bijya wo bivuga kwiki nk'umuntu yigiye gufungura uko kuryagagura gufise ingaruka nyinshi ku buzima bw'abantu burya ntibabizi ugasanga avuye muhira yanyoye icayi ageze mwibarabara agatenga sambusa nk'uko bivuze agakafe umwanya wose amenyo yiwe ntaruhuka n'ururimi ibyo bifise ingaruka nyinshi kuko icambere vyica birica estoma bigasanga birayiteye ingwara zitandukanye estoma yacu kuko abantu benshi niho bakura n'ingwara zitandukanye z'ubwo bwa estoma kubera ko estoma buri kanya iguma isokreta acidite reka gusanga iguma ikora hari naho usanga atacirikira nasya wanashaka ugasanga n'utujojo n'utubombo utuntu nyene ataco tuvuze ataco tumaze de kuryagagura birica ubwonko bwacu kuko ubwonko nibwo bukomanda byose c'est le centre guma bukomanda igiti kugira uko estoma gira iki byose zana ujya mu ntari karajya kubwo umubiri wacu nabwiye kumeze nka hobo rero ubwonko bwawe uko uguma utabushira kuri ordre nawe buzogushira kuri désordre buri mwanya ujya saa moya saa mbiri saa tatu n'inusu saa yine n'inusu saa tanu n'inusu saa sita uko uguma ujya ubwo bwonko bwawe uzosha kuri désordre ntumenye gupanga ibintu n'umwe mwanya wa rapport wibagira uvangavanga ibintu désordre mu twawe izoba créé kubwo kuryagagura ikindi ca gatatu tutokwibagira mu bibi byo kuryagagura ni obésité umuvyibuho urenze bisobanura kandi iyo ni ingwara abantu benshi ibababaje iri kirategwa niyo mauvaise habitude yo kuryagagura kuko uko kugumujya udushokora udusucre utunyene taco tuvuze biranagukupana appétit ariko à la longue biratera obésité. Benie waje kuduha umuco kabisa abantu hari abantu ngaha turiko turitora ngira turaza kwishira ku mwanya mwiza ego murumvise yuko ibintu byo kufungura byo kuryagagura ko ari ibintu bikomeye ari ibintu bibi byica à la longue buhoro amagara yacu ubu rero turashitse saa sita ku mwanya wa saa sita mbega saa sita umuntu yofungura iki ukoresheje kaga regle waduhaye ka RPP murakoze cyane sonora ngo tuba tugeze kuri pe ya mbere twamaze kuba umwami tuba tugeze ku cyo bita prince ni ukubanza kumenya neza ngo namba nafunguye saa mbiri nsura gufungura nka sangapi sonora ngo intervalle yo y'ifunguro rimwe n'irindi funguro hakwiye kuba amasaha 4 kugeza kuri 6 entre 4h et 6h niyo mpamvu kuryagagura twavyanse ko ari bibi cyane twayivuze ko ari bibi wafunguye gira discipline namba ari saa mbiri sura gufungura saa saba uharure entre 4h et 6h uharura ayo masaha yawe uwo kuzanira chocolat uwo kuzanira icudaherutse uwo kuzanira amafraise n'ibindi bitandukanye vuga ati no naheje gufungura ugira discipline ufungura ufunguye ivyo bizona gutera ngo na ya saa sita uyigeze ko ufungure kandi ujye uhage yugeze saa sita rero nkuko mu gitondo uba watanguriye ku mazi na saa sita urashobora gucutangura kunywa amazi nambuzi ngo mfungura midi et demi saa sita wikindi kirahuri c'amazi kuko umuntu nibura ntakwiye kuja musi ya 1 litre et demi ilitiro n'inusu ku munsi ayo onye niyo minimum y'amazi umuntu akuze akwiye kunwa nywa ya nusu y'amazi urindire 30 minutes ubone gufungura ugeze ku isahani rero ni vyiza kubona ati bya bintu nibwa bumenyi buca bugaruka rero kuri ya sahani yawe apana kuvuga ngo ibi ngo birampaza abasha ngo bino birampaza ngo yango nibike no ikiba gikenewe ku isahani sibiguhaza nibitaguhaza sibibishe nibiryoshe pas du tout aho gikiba gikeneye ku isahani no kuvuga ngo ibi ni nabijya bizakomaririka uvuga okay ndagikijumbu nisombe canke irengarenga n'umuceri n'ibiharage canke n'ubushaza bisanzwe ngo ubugiye guharura ico bita les 5 nutriments ko uzifise nutriment ya mbere y'amazi yo uba wayinyoye ugacuraba ko ufise ico bita amaglycide ibinyamasukari ukaraba yuko ufise ama proteine cyo ca gatatu ukaraba yuko ufise ama vitamine n'ama sel minéraux ko biriko iruhande ugaca wigati aha hantu hariko ama lipide canke ibinyamavuta byose ukabiharura hakarono guhati ku isahani yawe hariko ikiraya ukiri ngaho nyene nashaka uduhe nk'isahani iri complet umuntu ashobora kuraba akavuga akarya ibintu bimugiriye akamaro nkuko atubwiye kubera hari abumva ngo glucide ngo lipide atazi ngo nivyo arije nkaje nk'akarorero ndabivanga utubwire ati glucide nibi ku ntuze ati ikinyamavuta nibiki utubwire ku isahani ikintu kiri complet gishobora kukugirira akamaro mu mubiri ni giki
ndashobora gutanga akarero k'isahani. Isahani ugasanga urafise kuko amazi yoba wayanyoye yao urafise salade, tuvuge ko ari salade y'ishu ni tomate, tuvuge gutyo salade y'ishu ni tomate, aho ubu uri assurer vraiment ko vitamine, ico bita ama vitamine n'ama sels minéraux canke ico bita imyunyu ngugu hayirima ubu bifise, ico kiba kivuyemo. Ku ruhande ukaba ufise nk'ibiharage, ukabuze ati hayirima ngaha ama protéine vraiment aha ndayafise. Ku rundi ruhande ati singibi gusa reka nge n'utu épinards, aho ukabuze ati iyindi sel minéraux vraiment ndayifise iri na riche muri fer, bigiye kunyongereza amaraso. Urumva ko byose ari bwa bumenyi. Ku ruhande ugaca usanga wifitiye nk'ikijumbu cawe canke ikiraya canke umuceri. Isanzura ngo iyo sahani imeze uko hayelmo twatuye épinards kuba tuba tunatekeshwe n'amavuta, ubuze ati vraiment ha byose birimo. Uburi yasyohatse ha byose vraiment ndabikonsumye kuko amavuta ntakwiye kuba menshi, bakwiye kuba muri petite quantité niyo umubiri wacu ukeneye. Iyo sahani rero imeze uko, iyo ibiri complet ibikwiye ubuze ati byose hana apana byo bindi ngo umuceri ngo n'amaspaghetti ngo n'ikijumbu kumva ngo nivyo uriye. Oya, banzu harure neza kuko uri umuceri n'amaspaghetti n'ikijumbu buriya ni nkaho buriya ama glucide menshi kuruta y'ama proteine n'ama vitamine, nubwo tuba turimwe ariko abari dukeye sico kimwe na wa muntu yagesahani yuzuye. Kuba dashobora kuyofwa naho iyo salade nayo canke iyo épinard munazi ko izimvye. Est-ce que épinard washaka kuyiha nka place na barayire en place n'irengarenga cyane? Kuba dashobora kuronka iyo salade naho bofungura gute? Udashoboye kuronka agasalade, urashobora kuronka avoka, urashobora kuronka umuhwi, urashobora kuronka umwembe. Basi uragerageza ku isahani yawe ukaronka akantu kabisi. Isahani yawe ntubura akantu kabisi, kubera ko ikintu kibisi buriya kiba kigifise akamaro kanini kuruta ca kintu kimazwe gutekwa. Kuko uburi kurarondera ibintu bizogufasha kutagwaragurika bwa buzima bwawe bwiza. Rero ugerageze ku isahani nibura urondera avoka ya 200 canke nubwo wohekenye karoti, ikintu kibisi, karoti zibiri za 200 akakubuze ati vraiment nari akantu kabisi ku isahani yanje. Turumva ko ubumenyi ari bwinshi, turageze ku mugoroba kubera abakunze wo kukayi twashatse tubabwire ibintu basi umuntu ku munsi umwe basi nibura ibintu ashobora gukoresha kugira ngo abafise amagara meza. Murakoze cyane. Tugeze kuri amasaha yo mwijoro, umuntu aratashe yavuye mu kazi, yavuye kwishura n'ibindi bitandukanye, tuba tugiye kuri ya pe yacu ya kabiri, ariyo bita umupauvre. Twavuye ku muhwa tuva ku mu prince, tugeze ku mupauvre. Tugeze ku mugoroba umuntu avuye ku kazi, tugeze kuri gwa dodome gwacu gwa gatatu ari go pauvre, umukene. Iyo hageze mwijoro umuntu abakwiye gufungura nk'umukene. Buri umukene ntagira amavuta, ntavyo kurya byinshi abafise, kenshi usanga atanumunyu yifitiye. Ugasanga yifitiye akajumbu, turaya nako gatoke, ku ruhande hari inkwi nambagiye kuturondera kafise utuntu nyene atekesha uwo mwanya. Mwijoro rero nubwo ufise ibintu byinshi byo guteka iwawe, ubukwiye kwigereranya ukajya nk'umukene. Kubera iki? Amasaha yo mwijoro n'amasaha yo kuruhuka, si amasaha yo gukora. Umubiri wacu ukenera energy ntoya mu kuruhuka, mu kuryama. Niyo mpamvu umuntu aba akeneye gufungura nk'umukene. Ibitabo bitubwira ngo isaha ntarengwa yo gufungura ni saa moya 19h. Naho nyene barayise ngo 19h ni heure d'accident, ni isaha y'impanuka. Nawe urumva accident nta muntu yoyitamo. Ugiye kwita muri 19h30 uba witaye mu ikamyo ikugonze kandi urumva urashobora kuhavunikira n'abahapfira. Kubera iki? Inyuma ya 19h ugiye mu byo kurya byinshi, ugasanga ufungiye 19h, saa moya nyinshi ukaja kuryama wahwereye warusha. Haba ibintu bitandukanye mwijoro. Ubwonko bwawe ubukeneye kuryama ngo uruhuke. Ugiye kuryama ugaheza kurya, ubwonko bwacu butangura gukora. Estoma, iacide, igitigu, pancreas, izi enzyme, kora, yungurura, giriki, estoma, gisya, yamara, ibiki cyose. Ugasanga mu mubiri indani hamwe udashobora kubona hari activity iteye ubwoba. Kandi araho wirambitse ku gitanda ngo ugira usinzire. Ibikubako nibiki? Kandi aho wapakiye ibikubako nibiki? Icambere ucutangura kurotagura, ukarota arabarota mu biti bariko barakoroka ngo navuye ku giti ngo hejuru ngo urunogo ngo rudahera,
ngo ugacuka mwijoro ngo nari mvunitse ngo yo ufata abantu bakatangura gufata mwijoro ahandi naho umuntu akaca avuga ngo nabadayimoni ngo nabadayimoni ukavyukubwira abantu ngo burya ngo nakwereswe ko ngo burya wanguranya banza usuzume mu ndoto zawe mbega ntiwaririye mwijoro ugasanga ni ibintu urarya mwijoro vyatumye ugira gute bwa bwonko bwawe wahagusinzira ahubwo bwabwitaye indani habaye desordre habaye ihungabana ni ya accident niyo batubwira ngo 19h aba isaha ya nyuma ntugwe muri accident rero mbako ziba bitanguye kugonganira mu mubiri ubwonko bwawe rero ya digestion nambo wariye saa 3 ugaca kuryama saa 3:30 ugaca ufata 4 heures amasaha 4 muri ya digestion ugasanga bugiye kuruhuka nka saa 7 saa 8 z'ijoro ugasanga niho butanguye nibura kuruhuka ubwonko bwacu ntibukora 24/24 sico kimwe n'amafyigo n'umutima ugasanga niho bugiye kuruhuka kandi aho réveil ya 5h saa 11 icisona ati kuja ku kazi bisi ntigusige nyaruka ntucego ugaca usanga ubwonko bwawe bwaruhutse amasaha 3 gusa niho usanga za nkonda niho usanga umuntu avyutse afise ubunebwe adashaka kuvuga ngo mwaramutse ngo twaramutse nyene ngo ntubibona avyukanye mauvaise humeur yumva ngo nta kintu kimwe ashaka ngo je ntimumvugisha ngo uyu munsi ngo sinshaka kuvuga ngo numva ngo akavuka yashishwe ngo kandi asenga yarasenga mugabo yarabuze connaissance yo gufungura neza niyo mpamvu avyugutse amerewe nabi nubwo ririmba nubwo wosenga nubwo gira ngo uvyukanye mauvaise humeur kubera ko wariye mwijoro wiri umerewe nabi uri mufeneya udakora akazi neza niyo mpamvu batubwira ngo isaha nyuma yo gufungura ni 19h naho nyene reka tugaruke hahantu ukajya nk'umupovre nitwa turaya twe mu mazi ni kakabuyi winywereye urumva ni vya vyamwa wifunguriye ni wa mukate ukojeje nk'agatizana ukabura hejeje naho nyene reka mvugira abantu ngo si umukate wari wose ahubwo ni ya pain complet ni wa mukate w'ingano umuntu aba kwiye gufungura ugacurindira nibura amasaha 3 kuko wari utwo kurya tworoshe ukabona kuja gufungura namba wari saa moya amasaha yo gufungura ni saa 3 uriye saa moya gira activité gatoya gizunguruka inzu ija kuraba umubanyi uko ibitabo biratubwira ngo après le manger nk'ico gitabo nabwiye cyitwa corsa ngo après le manger ni vyiza ko umuntu agira activité gatoya akazunguruka akaraba umuntu kugira ngo acidité ibe secrète ari nyinshi muri esoma iyo mpamvu dacuhera ko ngo ndapfuye ngo ndahweruka cuja kuryama Benie turumvise ko nitwari tuzi hari abara avuka barandamuka ukarara ngo waraye mu binogo ibindi bikugwa k'indege zikugwa ko kiyumvira ati none jewe iyo gere ndimwo ni yahe urumva donc gabundi rero byo babifatanye sinzi bakunzi bo kokayiko mwamvyumvise yavuze ko uko kuntu umuntu abara yaraye ari ibintu vyinshi estoma irara irakora wowe uba wibaza kuryamye ariko haba hari ama activité atagira n'uruganda rudahagaraye rero urwo ruganda ngo ruhagaraye rutanga iyindi information kuri cerveau ni hahandi rero ngo uca wumva ngo uri kugwa mu binogo handi bagukubita inkoni ukavuga ati no nabo bansifise bampa inkoni zo nkoni zozo nibike zo mwijoro abandi bakarandamuka abantu benshi bakavuga ati ngo yangu wafise ngo ararazi nano gatangura ukoma induru ibintu bitabaho kubera uba wararanye wahaye akazi estoma abari uruganda wahaye estoma donc Benie urumva ibintu byinshi urumva turacagukeneye cyane turacagukeneye gose kuko uraduhaye umuco tutari tuzi ego mbega none kutwo kurya tworoshe mwavuze kandi nagumye numva ukunda akajumugira uragakunda cyane gose ikijumbu ugisonye no mu bitabo nukuri ni basha ni nubwo gute ni kiribwa ciza cyane mbese ngiye tuzogiye nikecu kivugako yuko ikijumbu ubu dukwiye kugitekana nibishishwa tukakijyana amaganda ko rero ngira ngo nimwe tuzokwigana kugira ngo twumve ugihwase n'utagihwase ikiza cavyo ikijumbu n'indya nziza abantu bakwiye kugarukana mu mazu yabo bagasubira kandi bakakirya imbere yo gusozera ikiganiro Benie hariyo règle watubwiye ya RPP no kuvuga roi
prince et pauvre hama hari ahantu wavuze ngo petit déjeuner ngo irya si petit déjeuner ni grand déjeuner parce que kandi umuntu avyumvirije kuko urumva ko ari ibintu bicuritse kuko mu gatondo niho umuntu afungura kugira aronke energie yo gukora ibintu kanaka ku mugoroba naho umuntu nyine abakeneye utuntu dukeyi niho bari kwita petit déjeuner nashaka rero yisigurire abakunzi bakayi kugira ntibazongire ati mwe muri ko munacurika ibintu iyo tugeze ku buzima bwiza nyene hari aho bigera amata mukamenga aracanganye ariko niko bimeze grand déjeuner ni umwanya wo mu gitondo wo gufungura ukarya ugahaga petit déjeuner abantu benshi bazi ko ari mu gitondo ahubwo tugeze mu buzima bwiza mu byo gufungura iba mwijoro kuko niho ubugiye gufungura ibintu bikeya kandi kumaze kugerageza iyo habitude yo gufungura gutyo petit déjeuner kayikoresha mwijoro uraryama ukaruhuka neza ugasinzira neza pe iyo umaze gusinzira neza inzara irakwikangura nka 5 heures uvyuka si wa muntu uvyuka umenga urapfuye oya ariko uvyuka umva ko ushonje ukeneye gufungura ukasubira kandi ukanywa amazi umubiri wonyene urakwibwira ati icara kuri iyo meza hewe ndakeneye kurya ugaca rero ukubita ico bita grand déjeuner uko grand déjeuner yo mu gitondo ishoboka kenshi mu gihe mwijoro wagize petit déjeuner kuko digestion yaheze neza ukavyuka hayelma ushonje kuko uba wanaruhutse neza uvyuka ushonje ya grand déjeuner ikaciba mu gitondo niyo mpamvu iyo règle ari nziza ya roi prince na pauvre yego kandi rero urumva ndibaza yuko kuri contraire y'abantu bariye ibintu byinshi akaca vyukana na humeur mbi kubera estomac yarayirakora ku muntu yariye utuntu dukeya turi byandishe habe no kuvuga yuko mu gatondo ndibaza ko avyuka keye aramutsa abantu nkuko kwiwanje cyane gose ahubwo n'abandi urabavyura uvyumva nyene ufise mama morale meje ubavyura ati ni muvyuke hageze uhezagira abantu nka cyane gose ukavyuka nyene unywa y'amazi yawe uja muri douche na toilette neza uja gufungura no mu nda hayelma wumva umengo urabakunda bavuga ngo akeneye ukavutse umengo umeze nk'akeneye umerewe neza umengo urakabebe ndi majambo rero ucuzinda kuririmba akeneye bakuzi bakukayira gaciyemo cyane uvyuka umva ko mu mubiri wawe nawe hari ikintu cahindutse ko imyanda bayavuye mu nda bien sûr ni nka umengo wakoze evacuation y'amazi ugaca ufungura rero uronse aho ushira ivyo kurya vyiza bikiri bizima ugafungura kandi ugahaga nawe ukumva ko ugiye kukazi hayelma uri fort uwo musi nukuri nta stress hari n'igihe unibagira ko buriko burira kuko ubwonko bwawe baba hari ibintu vyiza umubiri wawe buri fort ego muri iyo wenyene turi mu munsi twavuze ibyo umuntu ari bufungure mu gatondo saa sita ku mugoroba noneho shaka mutubwire mu gusozerera turasozereye ivyo umuntu ashobora gufungura mbega hoba hariho ibintu umuntu ashobora gufungura kugira bimurinde stress parce que umunsi wose umuntu arahura n'ibintu bimustressa iki ego ni bake vraiment badahura n'izo ngorane hari ibintu umuntu yofungura kugira ngo ashobore kugera stress birahari mbega byose yifatira kuri bwa bwonko twariko turavuga byose yifatira mu mutwe kugira ngo wirinde stress ni vyiza kuvyuka mu gitondo ukanywa amazi y'amazi yawe ugashiramwo nk'indimu iyo atakibazo ca diabete ufise urashobora kongeramwo ikiko c'ubuki ubuki ni ikintu kiri très riche en vitamines z'ubwoko bwa B zitandukanye ugashiramwo bwa buki ubugiye gufasha bwa bwonko bwawe ugiye ku kazi urashobora gukoresha nk'ivyamwa ariko mu kwirinda ya stress cyane hariho turabifatanya nico bita agasport number 1 afunguye ivyo imbere yo kubifungura ugasanga wagize activité gatoya number wasimvye umugozi canke watembereye ahantu gatoya nka 15 minutes ukabona gufungura neza n'ubwonko bwawe burashobora kuba aire urumva aho ni kuri stress ahasigaye hariho amajuru nako ushobora gukoresha nk'utu jus maison ugasanga ugize nk'akaju ka anana na pastèque bese ukagerageza amaju ari très riche muri vitamine C ugasanga ukaju niko winywereye wirirwa hayelma umeze neza mucamwa icamwa kiri anti stress dukunda koresha cyane ni avoka burya abantu benshi bayize avoka ni icamwa ciza cyane kigabanya stress mu mubiri w'umuntu kunzi bo kukayi murumva ko afise ibintu byinshi atuganirira
nitwo bimara nizere ko azogaruka kuduha uwundi muco ku bintu byinshi kandi n'abakeneye kuba bashaka kumubaza mwotwandikira mu commentaire hanyuma murazi yuko akaryoshe ni gahora mwitama reka ndamubaze mbe Benie umuntu akeneye kukuronka kubera twarumvise yuko mufasha abantu benshi yobatora hehe yobakura hehe ubwa mbere kubw'imirimo itandukanye tuba dufise turatanga nimero de telefone kandi akaba rero dukoresha no kuri WhatsApp akaba ari 62 09 29 84 62 09 29 84 irakora no kuri WhatsApp. D'ici avril tuzoba turi kuri deuxième pavé uvuye kuri cathédrale yo bita avenue des Manguiers numéro 13 ni pavé ya kabiri pavé ya Amategeko akaba ari building etage yitwa IT Center. IT Center tuba turi muri bureau numéro 5 twi deuxième pavé uzohadusanga kuri ibyo twavuze byo gufungura n'abashaka aho babibateguriye twa benshi badataha mamidi n'ahandi hatandukanye n'ibindi byo kurya bitandukanye bifise akamaro gatandukanye bakunda kumva rido soja kwa kisaswa jando soja ibintu abantu bakunda kumva nkaho mengo n'urusaku ati ibyo bintu nibiki hayalimo twahagurutse kugira ngo tubibahe tubibereke udashobora kuvyikorera iwe uronka aho bironka hayalimo abantu bo mu gisagara ca Bujumbura mugiye kubaho neza bakunzi bo kukaye ubuzima n'amazi asisekani bayore kandi kwirinda bisumba kwivuza murumvise urutonde Benie ahejeje kutubwira yuko ushobora kubikora neza bigatuma ugira amagara meza gusumvya rero mwumvise yuko yatubwiye yuko umubiri umeze nka hobo bisaba kwimenyereza ni ibintu bisaba kwimenyereza rero nkabanda batumiriye rero kubandanya mudukurikira ibiganiro byacu ndibaza ko azoduha umwanya mwiza wo gushobora kuza kudusigurira ibindi ukaba ufise ico baza utwandikire canke ikintu ushaka gutahura mu byerekeye gufungura utwandikire inimero yayitanze uzomuhamagara kandi ariteze kukwakira neza rero naho utaha vendredi sikera vendredi nubu peace and love.